Ishirahamwe ry'ubwishingizi Sokabo niryo shiramwe ritanguye gushumbusha abanywanyi baryo bahuye n'icago c'umuriro wateye mu isoko nkuru ya Ngozi kwa 9 Mukakaro 2026. Ico gikorwa cabaye kuri wa 18 Myandagaro ku biro vy'ishami rya Sokabu mu karere k'uburaruko bw'igihugu nkuko vyari vyamenyeshejwe mu itangazo ryo kuri wa 17 Myandagaro n'ubuyobozi bukuru bwa Sokabu. Abadandaza 200 bahishije ivyabo bari bafitaniye amasezerano n'ishiramwe Sokabu nibo bateye umukono ku gitansi cerekana uburyo bagiye guhabwa amafaranga y'inshumbusho. Ayo nayo ngwashingiye ku masezerano bagiraniye n'iryo shiramwe nkuko vyamenyeshejwe na Ndayisengale, umuyobozi ajejwe ubudandaji yari yaserukiye umuyobozi mukuru wa Sokabu muri ico gikorwa. Uwo muyobozi w'ubudandaji akaba yavuze yuko abo 200 ari umuce wa mbere bipfuje gutangurira ko kubera ko amadosiye yabo yari yaramaze kurangira. Izi mpapuro rero twazanye n'amakitansi yo kwema umwe aza kubona mu izina ryiwe n'amahera ashobora gushumbushwa. Rero umutuza ko amanimero y'amakonte n'amasignature n'utudukopi tw'amakaranga muntu mugabo uyu n'umugwi wa mbere twafashe dosiye zabo zajije kuko n'ayandi madosiye ari inyuma bariko barayiga. Umwe mu badandaza bagiye kuronka inshumbusho ya Sokabu yavuze ko ashimishijwe no kungene iryo shiramwe ry'ubwishingizi rinyarutse gushumbusha abanywanyi baryo bahuye n'iryo sanganya ry'umuriro mu isoko nkuru ya Ngozi. Turashimiye ishirahamwe ry'ubwishingizi Sokabu ukuntu ishoboye guca iza gushikana isezerano mu maguru masha ntawoja ngo abidehe ntabyitevye. Turavye aho isoko twagize isanganya ca duhara n'iki gihe, turavye n'ukuntu amadosiye yigwa nitwaja tuvuga ati Sokabu ngo yoba yakweza ibirenge, kandi yanatwemereye ati n'abari nyuma aba n'abambere babanje kuronka namwe n'abari nyuma ati hariho akajambo kihumure muzoronka namwebwe ibyanyu biriko birigwa uko amadosiye azogenda arahera niko namwebwe muzoza muratumwako. Twere tubaye mu bambere turavyishimiye baduhuye n'ico kibazo ni twari dufise ico dukora neza nkuko twahora tumeze, ariko ku ntege baje kudutera turazishimiye. Turishimiye ishirahamwe ryacu kubera ribaye no mu yambere aje guserukako ku bantu bagize ikibazo mu isoko. Arakebura n'abandi badandaza ndetse n'abandi bafise ivyo bokingiza kwitura iryo shiramwe ry'ubwishingizi Sokabu kuko ngo gerekanye ko ari umuryango mwiza wihutiye gushikira abanywanyi bayo bahuye n'ikibazo. Abadandaza tuja mu vyacu ugasanga twatwawe na twishi, ugasanga ntiwahaye agaciro ivyawe. Burya guha agaciro ivyawe impanuka ntawe yigira ntawe umenye yiva, ariko kubera twatomboye akabari hano ama société d'assurance vyari vyiza ko twitaho gufata ivyacu tukabishira muri tukavyasirisha kugira nejo bundi hagize ikibazo kigushikira baze bagukubitireho nko badukubitiyeko. Turabishimye, baratweretse ko wari umuryango mwiza, inshuti nziza uyibonera mu magorwa. Nuko rero turabashimiye n'abandi turateye akamo abandi bose bagira je numvise bafise n'intuzenyi n'amabasirisha ibintu bitandukanye. Hari gihe twe tuba tubizi uzoza araronka akanya azoza arahasimbira bamusigurira ni vyinshi. Umwe wese kandi umwe wese arafise icogira ico mukora ku mutima, yaba umudandaza yaba utari umudandaza, umwe wese amenye ico ama société d'assurance amaze nica dufasha hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Bibutse ko hari haciye ikiringo c'ukwezi n'imisi 9 kugeza kuri no wa 18 Myandagaro isoko nkuru ya Ngozi ihiye. Iryo shiramwe ry'ubwishingizi Sokabu rigahamagarira abantu n'amashiramwe kwitwararika gukingiza ibintu vyabo kuko ngo isanganya ridategurwa. Abanywanyi nabo bagasabwa kwama bitwararika amasezerano bafitaniye n'iryo shiramwe hamwe rero no kuriha ku gihe.